ikintu cy'amatora naco kirimo rivalite ku bantu baba bariko baritoza nimba ndiko nditoza singomba kuvuga karitezi wawe nubwo noba ndazibona urazirengagiza izo karite zanjye ibintu byo bizo wakoze cyo muri ako kanya ntavyo mbanza ni kuvuga ngo ngerageze kuraba ahantu hoba hari faiblesse imwe noba narakubonyeko nkatoboreraho nyine mu bisanzwe ni imigwi ibiri iyo ndiko mvuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo yacuditse n'uwita Florentino Perez muri Messi aramwihoza ni imigwi ibiri ubona ko ikebana yakebanye ikebana kandi zo kwa mikebana nubu baracari ku gukeba rero ikintu kijanye na diri n'amafaranga nico kintu kimwe gishobora guhuza abantu naco kintu ubona ko aba bagabo babiri twovuga ngo bagiye kwisanga bariko barahuriramo buriya agafaranga nta muntu atagakenera kandi mu kintu cyari cyarazonze ekipe ya FC Barcelona nubwo novuga ngo ntabwo kirakemurwa neza na neza ku bice abantu baba bashaka ikintu cy'amafaranga buriya yinjira muri ino ekipe ya Barcelona Joan Laporta yinjiye muri ekipe iri mu binogo biteye ubwoba ndavyita ibinogo ndavite gute ni kinogo nyene ni ikintu c'ikinogo kinini igihombo batawemo gikomeye kwinjira muri Barcelona akasanga ibinogo yabwirizwa kurondera alternative zo kubivamwo kugira ngo agarukane ekipe ya Barcelona isubire kuba ekipe ihema isubire kuba ekipe nzima ifise ubuzima financierement ni keshi twamenye Barcelona yagize ibibazo cyane bijanye no kwandikisha abakinyi bivanye nuko bari bafashe n'ikibazo cya fair play financier bakisanga ekipe ya Barcelona ni ekipe iheranye amafaranga menshi rimwe na rimwe ni transfer nyinshi warashaka zakoze ku ideni n'ubu zitarishugwa harimo ni Robert Lewandowski n'izindi zigiye zitandukanye ziraheza kwishugwa ku bice ijana ku ijana washaka Joan Laporta ndamubona nk'umurongozi mwiza yafashije Barcelona cyane kwikura mu binogo yari isanzwe yari irimo ubu ahigeze ubuzima ifise muri kano kanya irabukesha leadership cyane witwa Joan Laporta kuko yarayifashije cyane hari abakinnyi yasohoye bahembwa amafaranga menshi washaka Lionel Messi ko kino ugusohoka kwiwe sukuvuga ngo ntacyo yarashoboye kuri tapi ve habwo nuko hagiye habaye n'utuntu tw'uburyo kuko Lionel Messi kuri football Barcelona ikina n'ubu nyene naho yo kwinjiramo ntivyo munanira eka Barcelona na football yo kuruhisha umuntu bakina udupira twa twa tic-tac utuntu tic-tac uretse ko witwa hansi Afrika yaciye yameliora igihe tic-tac iriko rimwe na rimwe ije no ku muvuduko bagakubita ama counter attack yongeye ko tundi yashizemo ibirungo yarayameliyo yagize tic-tac ariko yishira agira hari ikintu bita meza arayupdating akabisa agira tic-tac ijanye n'umupira w'amaguru ugezeho muri kino gihe inanyaruka cyane inyaruka rero novango iyo hageze ibintu byo kwitoza no kubibwiza kugenda ariko uwitwa Lionel Messi ku bwanje n'ivyo yaragiye kandi bigaragara ko yagiye hatari bwagere kuko yarafise byinshi yo bari karakora kuko ni yari karabikora kandi kwa Barcelona nariko mvuga nti football bakina si ya football novango yo kwisesagura ari football bibika barizigama ku buryo no ku myaka 30 ninga ushaka kuri kina Robert Lewandowski naye karakina nyene kandi ameze neza cyane karatsinda ibitsindo nakubwira ati Barca mbega murampa amasezerano mashasha kugira ngo mandanye nikinira jewe washaka imbere yuko batangura iriya ziheze niwe yari yatangaje amajambo akobera aravuga ngo jewe ko niyumva ni kujya kumukinya imyaka nka 20 ndi nk'akajene burya je numva ngo ndumukinya ati ukuntu niyumva mu mubiri physiquement ndetse ndi for cyane nk'umukinya akiri muto cyane kandi yaranabikoze ibitsindo yarabitsinze même si yahahuriye n'igisizi mu gusindi ibitsindo witwa Kylian Mbappe muri La Liga amumerera nabi amuca ko yiruka cyane abona gatumuka mupeta kingana kuri ari muri equipe y'umuridere muri club nka Real Madrid karimo munahanganye ibiri nyuma yawe mukinya bamaze sezo zinka zitatu zikurikirana taburi ibitsindo 50 atsinda muri sezo gura nawe urumutamo w'imyaka 30 ningahe kandi uzi neza ngo muri equipe yawe ntufatwa nk'umukinyi babona ko vyose kuko umunsi baravuga ngo nibyo tubona kuri Lewandowski mugabo hari Rafinha akeneye gutsinda ivyo bitsindo kandi yatsinze 18 cyane ukaraba Lamine Yamal nyine ivyo bitsindo ukabona neza ngo centre yo gutsinda si Lewandowski mugabo muri Madrid par exemple Mbappe yari centre y'ibitsindo byabo byose muri rusangi
ugiye kwa Madrid ho uraza gusanga Mbappe ikintu cy'ibitsindo ni kibazo uno munsi afite 13 muri La Liga umukurikira n'ivi n'isujine afite itsindo shye kuri 5 umuntu bameze nko muri Man City hari usanga afite 15 usanga wa kabiri afite 2 iyo uzanye iyo difference bihare iyo uzanye kaya Man City naho ari ahantu kabisa mamuna byo binateye n'ubwo rero nova ngo Joan Laporta yabaye umuyobozi sindiko ndamwiyamamariza ariko yabaye umuyobozi mwiza wa Barcelona hari ibintu byinshi yahinduye ikibuga cyubatswe kandi n'ubundi kiracye ko kirakogwa ariko aho kugeze n'intambwe yo gushima UEFA yacemeje kigiye kwa kingenza UEFA Champions League ariko kandi n'ubundi projet abandanya yo kucubaka yarondeye solution nyinshi zishoboka yavuze ngo jewe nimba biriko biranka ko nandikisha abakinyi reka ndabe ndiringe mfati bimwe mu bibanza vya VIP ikibuga kitari bwanahere na gato atari intebe zari bwanajeko abandi tukubona cyo gushora intebe za ibibanza vya VIP vya VIP kabisa yabivuze adiringa aremeza arongere yandikisha abakinyi neno vako mu burongozi bwiwe atsagiye yoroherezwa burya ntiyorohereje no witwa Javier Tebas Tebas yamushinze ijisho cyane gusumba n'abandi bayobozi b'iyindi migo bivuga ngo ugire erere gato ndaba nakubonye cyane kabisa rero kubijya kuyobora ushinze ijisho muri buriya buryo hari ahantu naho nyine harerekana combien de fois umuntu w'umuride rero vako nivyo nta muntu adakosha mugabo urabona ko witwa Joan Laporta yabaye umuyobozi mwiza wa Barcelona kugeza muri kano kanya kandi n'ubundi biracyaboneka ko ku burongozi bwiwe equipe ya Barcelona ikiratora gahengwe ikirahema neza kandi n'ubundi urabona ko ni zimwe muri project yatanguje n'ubundi zarabanda yazigenda neza nibaza ko na Spotify Camp Nou nko muri 2027 izoba yamaze noneho bavuga yuko 2027 zo bamaze guheza ubwo kubaka gikwa hejuru kandi ho muri no 2026 nyine bazo bamaze gutangura kucakira ko byose nanabonye hari n'abagenzuzi bagiye vuba bavuga bati ni muturabire nimba by'ukuri none toshora no kwakira mu bindi bibanza rega bitandukanye turabiko ni 170 byo bitobora bijiyo basi ubwa bikagora akene na bitanu sibike ni intambwe bamaze kugera ko ni intambwe idasanzwe hanyuma abantu benshi ntibashobora gutahura impamvu canke se uko vyageze ngo basa bisange mu bibazo bigiye bitandukanye ku ntwaro ya Bartomeu ekipe ya Barcelona nibwo yatangura kwisanga iri kwirahomba mu buryo bucanke buriye kwa Bartomeu ekipe yatanga amafaranga menshi kaja kugura abakinyi bagiye batandukanye ikabaha imishahara miremire ndetse kanabasezeranira ibintu bigiye bitandukanye byinshi amasezerano maremare kugeza hariya amafaranga menshi miliyoni 140 niho hagurwa ba Coutinho ba Ousmane Dembele n'abandi bagiye batandukanye baguzwe muri no ekipe ya FC Barcelona hanyuma bamaze kubaha ayo mafaranga ekipe itangura kumera nk'ija mu tudeni duto mugabo kandi bakabona ngo turashobora kuzoza turayagaruza bivanye n'ukuntu tuzoza turadandaza n'aba bakinyi mugihe boza bakaduha performance nziza mu kibuga abo bakinyi baca baraflopinga hafi bose biza gutuma atamukinyi n'umwe agurwa amafaranga basi n'iburi yica kabiri cyayo yaguzwe igihombo gikomeye cyane hariya hanyuma kandi bikimeze gutyo Barsikiri muri ivyo bibazo n'amafaranga y'amasezerano maremare yagiye ari abakinyi bamwe bagiye baranakogwa muri equipe umva yaguze abakinyi benshi cyane bamwe kiba amasezerano maremare bivanye n'ivyo bintu yakoze hacanjamo ikintu cyitwa COVID-19 COVID kimaze kwinjiramo ntihaba hakiza abafana ku bibuga ngo bazana amafaranga yo kwinjira ku bibuga Barcelona isabwa ko amafaranga yakaba yihemba abakinyi akura ava ku bibuga badashobora ko yaronka umugabo witwa Bartomeu ntiyabanagikemura neza ngo akoresha ibintu by'ubuvandimwe by'ubucuti acabwira abakinyi ngo turi mu bibazo murabibona ko turi mu bibazo rero kugira ngo bigende neza reka amafaranga tubafitiye tuyabafitire gutyo nyene turayabari buhoro tube turabagabanya umushahara tuzobasubiza buhoro COVID-19 imaze kurangira kuko we yizera ngo ekipe ishobora kuva mu bibazo hanyuma igasubira ikinjiza amafaranga nk'ibisanzwe amafaranga bakariha abakinyi bayafitiwe amaze kugikora gutyo Barca baratangura barabona bati barariragwa none tubigenze gute abakinyi twarabemerera amafaranga eske tuzoyagaruza tumaze kugwa muri kino kintu cha fair play financier abakinyi twemerewe kwandikisha ni bake abakinyi twemerewe kugumana ni bake kubera ko ibijanye n'amafaranga y'imishahara dutanga nibiri hejuru y'amafaranga twe twinjiza muri Raga Santander batangura gukogwa ko niki amatora araba abaye Joan Laporta arayatsinda kugira ngo abe president wa Barcelona kubera ko umugabo witwa Bartomeu baramwagiriza bati wewe washize mu gihombo gikomeye ikipe yacu FC Barcelona
Laporta amaze kuhagera yabaye umugabo aje kugira ngo akemure ibibazo byamaze gushigwa muri Barcelona mugabo witwa Bartomeu kubera ko abakinnyi yasezerana amasezerano ngo azo amafaranga harimo aba ba Messi ba Piqué ba Alba asanga equipe irimo abakinnyi nako benshi atakamaro bafise biza kumusaba ko amanza kugabanya kugira ngo ashobore kubaka equipe ya FC Barcelona yuzuye kandi ishobora gusinyisha n'abakinnyi bashashe kubera ko intege zari muri equipe ya Barcelona ntizari zuzuye n'ibindi bigiye bitandukanye byagira biraboneka muri equipe yande ya FC Barcelona. Joan Laporta aza kumera nk'ugwana n'ibi bintu byose. Laporta nirigera no umwanya wo kwinjoyinga umwanya we muri Barcelona. Laporta aracyari wa mugabo akigwana ngo Barca ibe nziza. Laporta narigera no umwanya wo kubona Barcelona ihagaze neza ntibirabaho. Ugerageje kuraba Laporta ashitse muri Barcelona kubera ibibazo byari bihari kubera ibibazo navuga bigiye bitandukanye byari bihari byatumye atangura kugurisha abakinyi bagiye batandukanye ndabira kuva yahagera nk'umuyobozi wa equipe yitwa FC Barcelona. Uyu mugabo araje haje muri 2020 gutyo Bartomeu wagiye hariye yego ndabira abakinyi Barcelona yaguze par exemple reka duhere mu mwaka wa hafi muri 2023 Barcelona yagurishije mu kwezi kwa ndwi abakinyi 4 mugabo yaguze 2 muri mu kwezi kwa 8 yarekuye abakinyi bagera kuri 6 harimo Ousmane Dembele nk'umukinyi akomeye canke Franck Kessié n'abakinyi bakomeye ndetse na Desti na Sergio Dest nibaza ko besho camwibuka yarekuye abakinyi 6 mugabo we nta mukinyi yaguze ni kuvuga mugere muramparura bano bantu ubwa mbere yarekuye 4 agura 2 ubwa kabiri yarekuye 6 nta numwe aguze byumvikana ngo amaze kugurisha 10 agura 2 hanyuma mu kwezi kwa 9 aciyagurisha abakinyi 4 nako 2 agura umukinyi yitwa Eric Garcia yamanje mujyana mu ntizanye muri Girona hanyuma acagura Joe Felix ndetse na Joe Cancelo ubundi bukurikira acagura Victor Roque mu kwezi kwa mbere agura n'umugabo witwa Marc Guiu nako yagura n'umugabo witwa Marc Guiu muri equipe ya FC Barcelona nta numwe yaragiye muga nabandi bakingiye kuri abandi bagiye batandukanye par exemple nko mu kwezi k'umunani ku mwaka uheze wa 2024 reka ngaruke niho habaye scandal ikomeye uyu mugabo yafashagurisha abakinyi bagera kuri 8 agura umukinyi umwe gusa yitwa Dani Rumo n'ibindi bigiye bitandukanye byumvikana ngo uravye muri rusangi yasabwa kugurisha gusa ivyo kugura kamera nk'uvyihojeje kubera ko yarabizi neza ngo hari ama entry canke nako hari abakinyi bari muri equipe atakiriwe ko baradufasha bariko barakonsoma amafaranga ya equipe ndiko ndagwana navyo nivyo uyu mugabo witwa Joan Laporta agwanye navyo mugabo nubwo biruko nubwo isanze mu kibazo nk'ico yagerageje kugera situation aravuga ngo reka mpebe Messi kugira ngo nubake Barcelona reka mpebe Alba kugira ngo nubake Barcelona reka mpebe Busquets kugira ngo nubake Barcelona reka mpebe abakinyi bagiye batandukanye kugira ngo nubake equipe ya Barcelona nongere guha agaciro Ramasa yanje Laporta yabikoze bakiri muri ivyo bibazo nyene aravuga ngo reka ndabasanurire kapuno kugira ngo muze gukura mu kibuga kimeze neza nabo bacinjiye bamaze kucinjira muri no weekend baracinjiramo ndetse no muri ico gihe nyene nabikoze stability yatangwe kuboneka muri Barcelona esko mugabo wo mwagiriza iki yakoze ibintu byo kuri ariye rero je ku ruhande rwanje mbona uwo mugabo nizere ko arakora kugira ngo atume influence isa niduka kuri we abeshuze Laporta ko yasezeranye amasezerano atatanze atume Laporta aboneka nk'umukinyi nk'umumenyere nako nk'umuyobozi mu bikora ko yarekuye identity ya FC Barcelona yitwa Lionel Messi nk'umukinyi mwiza mu mateka mugabo tumenye neza ngo na Johan Cruyff yaravuye muri equipe ya FC Barcelona aragenda pe kandi ari we yubatse equipe kanayubaka neza yubatse Barcelona yubaka uburyo bakinamwo nubu niko bakiginira identity ya Barcelona ni identity yazanye na Johan Cruyff yatanze icyumviro cyo kubaka Ramasa nimba Barcelona yararekuye mugabo witwa Luis Figo aja muri Real Madrid nimba yararekuye Ronaldinho kubera ibyo batari ko barahuriza ko arakarekura Ronaldo Nazario bakarekura Xavi Hernandez rega Xavi nubwo umwumva mu izina gusa ntibamushira imbere ya Messi burya Xavi
aho hagaritse Messi nazavura hamwicarika cyane Xavi n'umukinyi mwiza ari kuri bari cyo kimwe nka ba Andre Iniesta oya abakinyi bashe kuri ba Lionel Messi hagaze ko bicarika ku meza bicarika kuri iyi mwatini nimwicare wewe kwirikira nawe kwirikira mama tubaha kameza nga igenda rya Messi ni kubera yagiye nabi mu buryo bubi butari bwitezwe mugabo ntibamwirukanye bamuhaye discussion baramubwira bati ibyo twari dupropose nibi nimba uvyemera sinya amasezerano nimba utavyemera nuko Messi arashangashirwa nuko abona bariko baragomba baramuburabuza ibyo bari bamubwiye mbere atari byo bamubwiye ngira ngo bagize ubwabo bwo kumubwira akiri mu biruhuko bati tugomba tuguhema amafaranga kuko bavuga bati ashobora guca agenda bakavuga bati nagiri Barcelona arashobora guca twemera akadusinyira amasezerano mugama ari gushikana wasanga ivyo bari bamubwiye akiri inyuma sivyo ariko baramubwira mu masezerano mu nama barimwo atangura gutungurwa no kumva ibintu biko bigenda mu buryo atari avyibazamwo arabona ariko bariko umenga bariko baramukengera mugaba bamu propose ikintu arachance none president acakuriki ko gomba neza ya equipe ko yagwanye ko equipe nta umukinyi igera sumba equipe niwe na rapport yarayivuze aravuga ati Lionel Messi yaragiye mugabo equipe yose basize muri Barcelona nta mukinyi nta mumenyereza nta mu president bose FC Barcelona muri Barcelona yamuri kura kujya bari kuri Cristiano muri Real Madrid nari kuvyumva mugabo mugiye bagiye mu masezerano bakavuga ati bakumvikana ati gabanya turabe yuko ugabanya umushahara tugusinyisha amasezerano hanyuma umukinyi akarabikarangira avuye muri equipe ku buntu yitwa Lionel Messi umukinyi wari gusaba miliyoni 100 Man City gacikubwira ngo tora aya mafaranga Pep Guardiola akayaguha bro numva ko Joan Laporta agomba kumuziza ibintu bitari byo canke bitabaho bidakaze narondera ibindi bintu atanga areke kuja mu biganiro kwiyamamaza buri gihe avuga Laporta navuga ibintu vyiwe avuga imigambi yiwe ati nzokorera Barcelona ibi na biriya bino nzobaha ibi apana kuvuga ngo ko mu bisanzwe ariko kurisha freelance gusa niwe mugabo numvise agiye kwiyamamaza akavuga ngo ninatsinda amatora ngo ikintu ca mbere nzokora nzohamagara Messi kubera ko azi neza ngo abakunzi ba Barcelona bakunda Messi mu gihe witwa Laporta wadivyo yavuze navyo yavuze ngo witwa Lionel Messi ugeza muri kino gihe ati za muri Barcelona ati kubera ko mu majambo wanashaka yanavuze wanashaka witwa Lionel nako witwa Laporta yavuze ati ubu afite amasezerano muri equipe Inter de Milan uno witwa Lionel Messi Inter Miami ati afite kandi imyaka 38 ati kandi equipe ikirakora umugambi w'ubu n'uwakazoza ati biragoye kandi yuko ubaho muri kahise biragoye kandi gutera imbere uvuga ngo yavuze ati Lionel Messi afite imyaka 38 equipe ya Barcelona kuno munsi iri muri kubu kandi afite irakenera kazoza bisigura ko urumva kuno munsi akaravuga ati Lionel Messi zogaruka gukina umupira w'amaguru project za Barcelona barimwo uko bariko barubaka ntabwo manda yibona ngo boza kuvyinjiza mu witwa Lionel Messi equipe Barcelona muri kino gihe ikenyereye kuri bano bana bakiri bato kandi nubundi guma ifize igisharara cyo kurondera abandi izindi impano bakiri bato bafite igihe kirekire cyo gukina uvuga ngo ikintu ca mbere nashimye wanashaka no kwiza mu munyezamu ariko kuzana umunyezamu agifite imyaka 24 biriya bintu nico kintu ca mbere nabona abo ko bakwiriye kubanza kwiruka ko hakiri kare ugiye kuraba witwa Joan yes ugiye kuraba ku ruhande rw'inyuma uraza gusanga imyaka ikiri mike hagati mu kibuga ku busatirizi ni bon uretse ko ku nimero 9 uwitwa Lewandowski we abigaragara nkaho kubandanya muri equipe ya Barcelona bikiri mu rupfungu ariko abandi kuba barakemunye ikibazo cy'umunyezamu bagiye gukurikiza ikibazo cyo mu nimero 9 kandi akiri muto gifise basi nimba ari myinshi ibe 26 25 kuduga nkuko agushe kuri 28 niho biba byiza gusumba gusa bakarondera uri macho uri muntu akuze ashobora kuyobora abandi mu busatirizi ashobora nimba LAMINE YAMAL kuri no nshura mwimi pass adatinya kumubahuka kamubwira ati afite izina nawe adatinya kubwira ngo wewe urafise ikintu umaze kure mu bafana ba Barcelona mugabo ahantu bakoze ikosa mukinyi afise icubahiro wenyine ku ruhande rwe kuburyo LAMINE YAMAL ashobora kumuraba mu kibuga akavuga ngo ntegezwa kumwubahira ivyo yakoze cyane rega byari byoroshe ko LAMINE YAMAL yinjira muri Barca kumva ko ari umustar arenze mugabo Lewandowski kagututse uravuga uti urantutse ndafise agashavu mugasi ndi bugusubize nta wowe uri mukuru wanje hari mukuru wanje ufise ivyo umaze gukora kundura rero uciye uzana uwundi mukinya ataki nafise uno mwanya wo muri equipe yitwa ari umuntu nze muri Levante nko muri Levante uyu barakubwira bati Ferran Torres arakina wicare no mu Espanyol w'iwacu utegezwa kumukinisha LAMINE YAMAL akakwima pasa kubona kugira ngo
ntutsinde igitsindo gisinde Ferran Torres ndetse no kwa Lewandowski wiwawe hariya no kwa Lewandowski ugenda undabire Lewandowski yarigeze kwidoga ati kubera ko mugwa muncisha imipira hejuru kubera ko baramubona hari indani muri box ihagaze neza ati wese ndaguha baro ndayigaruka najya nyene kuri ku murongo wa surface de réparation kugira ngo mu Espanyol wacu yitwa Daniel Matsindi gitsinda nibyo nuko rero tumenye niko byavuga ko biravugwa ku witwa novuga ngo Victor Fonte karavuga ko kugeza muri kino gihe ati nimba ari amakosa novuga ngo yakoze witwa Joan Laporta ati nugushobora kurekura witwa Lionel Messi imbere wanashaka ati haguhita muri Lionel Messi yahisemo witwa Florentino Perez nuko novuga tugenda tuva makuru ya akaravugwa na turinje mu mashampiyona ariko imbere ko tuje mu mashampiyona nabonye bwana Doué nuvuga ngo inyamakuru iravuga yuko witwa novuga ngo azi kwizira giya Rodrigo Goes no munya Brazil twumvise ko arondwe mu bitandukanye yarondewe muri equipe ya Manchester City yarondewe equipe ya